Nous aimerions lire ensemble une parole de twifuza gusomera hamwe ijambo ry'Imana hama dusabe Imana nous bénir. iduhezagire. Turasoma umuhanuzi Yesaya Au chapitre 66. mu gice cya 68. Nifuza yuko dusoma igihe dusoma duhagurukije igihe dusoma ijambo ry'Imana. Yesaya 66 umurongo wa mbere. Le Seigneur a encore Uku ni kuhoraho agize ati ijuru niryo ntebe yanje y'ubwami, isi nayo ni ndava y'ibirenge byanje. Muzonyubakira inzu ki, kandi n'ahantu ki hombera uburuhukiro. Murongo wa kabiri. Ma main a créé tout cet univers et toutes ces kuko ivyo byose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose. C'est ce que dit le Ni Seigneur. kuhoraho agize. Je regarde Ariko umuntu w'impahazwa qui est humble afise umutima umenetse et qui tremble avec respect agahinda gashitsi à la pensée. agahindishwa agashitsi n'ijambo ryanje, uwo niwe Jusqu'ici la parole de nzohoza Dieu. ku ijambo ry'Imana. Gushika hano ijambo ry'Imana duhaguruke kugira ngo dusenge. Mwami, n'umutima wacu wose turagushimiye kubw'uno munsi w'ubuntu, n'uno mugoroba n'ino joro, ino saha. Turazi yuko waremye amajuru Et que tout kandi ibintu byose biboneka n'ibitaboneka est né de ta parole. byabyawe Sainte, nous t'adorons. bivuye mu ijambo ryawe ry'ububasha. Turagusenga, turahimbaza izina ryawe ry'ubwiza. Urafise ububasha mu ijuru no ku isi, urafise ububasha ku bwoko, ku bantu. Uri hejuru y'ibintu byose mwami. Rero natwe turi ubwoko bwawe, turagusenga hano muri ino joro. Turagusabye twese hamwe umugisha wawe, Ta puissance, ububasha bwawe, ubufasha bwawe. Turagusabye utuvugishe biciye mu ijambo ryawe ryera ry'igiciro. O mwami, t'es du milieu de nous. ukure hagati yacu, mu mitima yacu, ikintu cyose Agréable. kitaguhimbara. Urazi by'ukuri imitima yacu, natwe turazi yuko uraba abafise imitima imenetse, abafise imitima ijanjaguritse. Mwami, urazi imitima yacu, urazi ibyiyumviro byacu, nta kintu na kimwe kikunyegeje. O mwami, ariko turifuza yuko uduhezagira ukundi gusha muri rino joro. Uhezagire ubwoko bwawe ahantu hose. Niryo sengesho ryacu muri rusange, mu izina rya Yesu, amen. Remercier soit le Seigneur. Nihahimbazwe umwami kubwo amahirwe n'ubuntu ubwo dufise ko ukundi gusha dusubiye kuba hano ngo dusenge Et apporter au Seigneur kandi tuzanire umwami amashimwe ayo abereye. Nous sommes tous Twese touchés par le turakorwa décès ko du frère Borkowski. Je vois na mwene les data proches d'ici. Boskoski ari hano, ari hafi. Nous partageons avec vous Dusangiye namwe imibabaro d'une part mu ruhande rumwe, urundi umunezero ku rundi ruhande, kuko turafise ubushizi bw'amanzi yuko ari hafi yegereye ce ne umwami. sont pas des paroles pieuses, Si amajambo yo kwiyubahisha Imana yo mu kirere, c'est un fait ni divers. ibikorwa by'Imana. Aucun de ceux qui Nta ont muntu placé n'umwe leur confiance muri dans le muri abo Seigneur. bose bizigiye umwami azomaramara. Nous connaissons depuis de nombreuses années. Turazinanye guhera imyaka myinshi, ibihe bya kera. Quand je pense aux Iyo frères nibajije qui ont kuri bene data servi abakoreye Brême i Breme après la Seconde Guerre inyuma mondiale, y'intambara y'isi yose ya kabiri, le frère Bergholz, mwene data Bergholz et à tous ceux n'abo bose, qui ont été, abo bose il y en a harimo umwe hagati yabo mu ibarabara yatoye gitari araririmbira ubwiza bw'umwami. Kumbure ntiyari bari imbere hano kenshi, ariko yarazi uwo yizigiye, yarazi uwo ategerezwa gushingira intahe y'ivy'Imana yakoze mu buzima bwiwe. Ndizera yuko umugisha wagumyeho. Twese dutegerezwa kuva hano. Abahanuzi bose baraje aha baragenda, abahambaye muri bo batwawe mu bwiza
où nous serons réunis. umunsi uzoza igihe tuzokoranira hamwe twese ibihe bidashira. Ce sera Bizoba ari beau jour. umunsi mwiza cyane. Un auteur de chansons chante waririmbye indirimbo yaririmbye ati umunsi mwiza Imana yampaye n'igihe umwami Yesu yaza mu mwiza wanje aho ndi muri ino si, ariko uwundi mwiza uzoba ari wa wundi aho tuzobona imbona nkubone umwami wacu wadukunze. Amen. Aduhamagara ngo dusohoke hanyuma dusubire kumukunda ukundi gusha. Et cela de face à face. Ivyo imbona nkubone. La terre est une réalité. Isi ni igifadika kiriho, n'ijuru ni igifadika kiriho. Ubuzima bwo ku isi ni ikintu kigaragara, n'ubuzima bwo mu ijuru nabwo ni ikintu kizogaragara. Imana ni Imana. Nk'uko twabisomye, mwene data ngo ijuru niyo ntebe yanje, isi ni ndava y'ibirenge byanje. Imana yuzuye ahantu hose. Muri no minsi ya nyuma naribajije ikiba ari icumviro cankozeho. Navuze nti Mwami, ibi habaye umwanya muremure abantu ntibarumva havugwa wewe. Abantu bose barashobora kuvuga Imana mu buryo bucanke ubundi, bagaharira bakavuga ibyumviro byabo, ariko iyo umuntu ashobora gushinga intahe yuko Imana yavuze, ko Imana yihishuye, ko yatanze ijambo ryayo ikimenyekanisha, inyota rero ica iza muri jewe. Umuntu uwo Imana kandi ukundi gusha yoshobora kuvugisha ataguhigishanya, ikamuha igatanga impano y'ubuntu mu isi. Narisubiyemo inshuro nyinshi ngira ngendagenda mu cumba canje ndavuga nti Mwami, none uzoceceka gushikaho amateka yawe azoshika, canke uzosubira uvuge irindi rimwe imbere yaho? Turazi yuko Imana iravuga mu buryo butandukanye, ivugishije ijambo ryayo na muhemu wayo. Irashobora kandi kutuvugisha inyuma ya mwene data mukundwa itahukiye. Irashobora kutwibusha yuko isaha iwacu natwe ishitse. Muhemu w'Imana arashobora kutwemeza, akatwemeza rwose, akatwereka neza ibihambaye byabaye i Golgota, kugira ngo tumenye umugambi w'agakiza w'Imana yacu hamwe natwe, ariko itari hamwe natwe twe tutarimo. Oya, ico nico gihambaye. Hariho abantu benshi bandika ku mugambi w'Imana w'agakiza, bakavugaho ubutumwa bwiza kuri ico, ariko ikibazo ni ukumenya niba twebwe ubwacu twarabaye igice c'uwo mugambi w'Imana. Amina. Igice c'ishengero ry'abana b'imfura, abo amazina yabo yanditswe mu ijuru. Aleluya. Abaheburayo 12:23. Niba tutari gusa abantu bo kumviriza canke abarorerezi, ariko abantu bafite umugabane mu vy'Imana yaduteguriye. Umwami ampe ivyo, biduhe twebwe twese kubw'ubuntu, abidukorere nk'impano atari gusa kuri twebwe ariko mu mitima. Mbega amahirwe yo gushobora kwizera nk'uko ivyanditswe vyera bivuga. Kandi nitwakurikira rero mu migwi y'abasenzi, hariho abantu Imana yashobora guhamagara bari biteguye
aller spirituellement de l'avant. ngo bagende batera intambwe muri mpemu batishinze gusa ukuguma hahandi ariko baratera intambwe ku isi benshi barahitamwo iterambere ntibaguma ntibaguma ku ifarasi canke mu modoka oya ubu barafata indege bahitamwo iterambere bakurikira umurindi w'iterambere ariko ni bangahe batakurikiye ibihe mu buryo bw'impemu batakurikiye imana kandi batakurikiye imana mu buryo bw'impemu bahagaze bamwe barahagarara mu bugorozi hanyuma ku ntango yose hariho iterambere hanyuma hakaba uguhagarara hanyuma inyuma yo guhagarara abantu bakazimira ubuzima bw'imana bw'impemu bugahera imana igasubira gutangura gushasha twebwe ntidufise isoni yo kuvuga yuko twizera n'umutima wacu wose yuko imana hamwe n'ishengero ryayo ibandanya inzira mu buryo ntabanduka gushika ku mpera kandi turizera yuko ukugaruka k'umwami kuri hafi kandi ishengero ritegerezwa kandi rizogarukanwa mu mero yaryo y'inkomoko atana kimwe kivuyemo turashobora gushinga intaye yuko mwene data mukundwa Kurowski uwo tuzokwibuka umwanya muremure mu masengesho yama yicaye imisi yose hajya imisi yose hano ibubafu bwanje ariko iyo byari bijanye no gusenga yariwe niwe yasugumwa ngo asenge kandi twese twaranezerewe tugasenga ingana nawe ubu rero arashobora kubona ibyo yizeye benshi baratwitangiye imbere vuba vuba twese tuzoba turi iwacu muhira aho rero turi kumwe hazosohoza ibyo umuntu atigeze abona ibyo ugutwi na kumwe kutigeze kumva imana yabiteguriye abayikunda amen abikorinto ba mbere 9 igihe twamenye yuko imana yadukunze mu buryo bw'ibwina ikadukunda ni gute none twokora igitandukanye kiretse natwe kuyikunda n'umutima wacu wose aravuga ati unkunda azokwitondera amajambo yacu uko rero imana itugirira ubuntu ngo rukundo rushobore by'ukuri kugaragara muri twebwe kandi natwe turugaragaza hamwe n'amajambo uwo ari wese arashobora kuyivuga mu majambo uwo ari wese arashobora gukorera umwami ariko mu bikorwa no mu kuri umuntu wese ntabishoboye kandi tubaye imvuga kuri cyane tuvuge tuti natwe ntitwoshobora kubikora ubwacu ariko turashobora neza neza kuvuga hamwe na Paulo ngo nshobozwa byose numpa ububasha unkomeza kandi ni Kristo amina ubwacu twebwe turi abagorwa bashobora kuba bobaho ku isi ariko twiyeguriye umwami turasumba abanesheje turabanesheje ku bwa Golgota mbega amahigwe mbega ubuntu si amajambo nta majambo adasanzwe mfise kuno mugoroba nagomba kumbure gusoma amajambo abiri canke atatu yoba ajanye n'ibyo murazi yuko ubu si nitegurira weekend ya mbere hano gusa nukuvuga iminsi yose mba niteguye kuba hano weekend ya mbere y'ukwezi ubu rero nagarutse mu buryo giturumbuka ejo nzoca ngenda ku muhingamo ni munyemerere nsubire gusoma mu byakozwe n'intumwa
kure bijanye n'ijambo Stefano yavuze mu butumwa bwiza bwiwe rivuye mu muhanuzi Yesaya 66 iri ryo duhejeje gusomerwa. Byakozwe n'intumwa indwi umurongo wa 46. Hano nibijanye na Dawidi, kandi Dawidi aronka ubutoni mu nyonga z'Imana, asaba kubakira Imana ya Yakobo aho kuba. Umurongo wa 47. Ariko Salomo niwe yayubakiye ingoro. 48. Yamara isumba byose ntiba muzubakishijwe amaboko nk'uko wavugishijwe n'Imana yavuze. 49. Ati ijuru niryo ntebe yanje y'ubwami, isi nayo ni ndava y'ibirenge byanje. Muzonyubakira inzuki nikuhoraho abajije, canke nzoruhukira ahantu ki? 50. Mbega intoke zanje sizo zaremye ibyo byose? Aba rero mu nyuma Stefano aca abona neza yuko abantu batariko baratahura ibyo Imana yagomba kubakoresha nk'umugambi, ko yagomba kuba mu mitima yabo, ko yagomba kubagirira ubuntu, ko yagomba kubakiza, ko yagomba kubagira abahezagiwe, ikabaha amahirwe n'ubwiza. Inyuma y'ino jambo ry'umuhanuzi Yesaya niho yabonye inyifato, hanyuma rero araturikisha na bino byumviro. Murongo wa 51. Ati yemwe abatagonda izosi, mwantakebwa mu mitima no mu matwi, na ntaryo murwanya mpemu yera. Uko basogokuruza banyu bakora niko namwe mukora. Ijambo rikaze. Sinarose amahirwe yo kubisoma, sinari nifuza no kubisoma, ariko riri mu byasomwe mu ntanga marara bivuye mu muhanuzi Yesaya. Imana iragomba kuba Imana, ni Imana nzima. None ni gute yoshobora kuba ikaba mu nzu irimo urupfu kandi ari Imana nzima? Ikene ikintu kizima, ikene ikintu kitembera, ikintu gishobora kumva. Irakeneye abantu, irakeneye wewe, irankeneye. Amen. Iragomba kugira ubuturo bwayo mu mitima yacu. Ibe Dawidi yagomba kubakira inzu umwami. Imana iravuga ati oya, si wewe, ni umuhungu wawe niwe azobikora. Samuel wa 2:13. Inyishiraza ati ariko Imana ntiba mu nzu yubatswe n'amaboko y'umuntu. Byakozwe n'intumwa 7:48. Imana iba mu mutima wawe no mu mutima wanje. Haleluya, amen. Ni igifatika c'ukuri. Imana iba kubwo kwizera mu mutima wawe no mu mutima wanje, atari muri ibindi zino mpome zine, ariko mu mutima wawe no mu mutima wanje. Igihe Stefano yabona yuko abantu bari bafise inyubako zayo, bakibaza ati iyo ni inzu y'Imana, Imana irahaba, bagakora ibyo bigombera muri iyo nzu. Yego, bakora ibyo bagomba muri iyo nzu, baradandaza, bacururizamo gushikaho umwami yinjira, amenagura amameza, ahushagura, ababwira ati inzu yanje mwarayigize isenga ry'abambuzi. Matayo 21:13. Imana ishaka kugira ubuturo bwayo mu mutima wawe no mu mutima wanje. Imbere y'ivyo irashaka gutunganya ibintu. Yego, ni na kino cyumviro c'ukuruhuka. Nihe noshobora kuruhukira? Ntegezwa kwibaza ku burorero bubiri. Akaroro ka mbere ni umunsi wa Nowa
umunsi wa nowa Il y eut un déluge. harabaye umwuzure. Nowa Lâcha une colombe. yararekuye Elle ne inuma. trouva pas Inuma d'endroit où ibura se ahantu reposer. Elle yoruhukira ikiragaruka. Elle savait Yarizi où était sa place. aho ikibanza cayo Noah kiri. a laissé sortir le corps. Nowa arareka hagenda igikona kiragenda kiraguruka. Il est parti, il n'est plus revenu. Caragiye ntikigeze kigaruka. Igihe umwami Baptisé dans le Jourdain. yabatizwa muri Le Yorodani, ciel s'est ouvert. ijuru Et la ryariyuguruye, colombe, inuma l'esprit, mpemu est descendue comme yaramanutse une colombe. nk'inuma. Puis la voix a dit, Hanyuma si ijwi mon fils rirumvikana bien-aimé, ngo uriwe mwana wanje nkunda cyane, uwo nashizemwo urukundo rwanje rwose. Dieu cherche des personnes Imana irarondera abantu ishobora gufata, abo yohimbarirwa, abantu abo ishobora kugira ubuturo bwayo. Kandi amajambo irindi jambo ni ryo mu cete cy'Abaheburayo, un repos hariho uburuhukiro présent pour le peuple de Dieu. kubw'ubwoko bw'Imana. Abaheburayo 4:9. Toute agitation, Hagati yo guhungabana kose, hagati y'ibigenda bikagaruka, hagati y'urwango, hagati y'ibihari, hagati y'ibintu byose biri hano ku isi, ntiduca muri ino si n'ibintu byiza, turi hagati. Umwami aravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana 17 vous êtes ati, dans ce monde, muri muri ino si ariko ntimuri ab'iyi si, kuko nanje ntari uw'ino si. il y a des gens Hariho abantu dans ce monde muri ino qui si n'appartiennent pas à ce monde, batari ab'ino qui si, sont destinés abagenewe kuba Dieu hamwe n'Imana pour l'éternité. ibihe bidashira. Et ces personnes Kandi abo bantu ont reçu la grâce, baragiriwe elles ont ubuntu, reçu la vie éternelle. baronse ubugingo Elles ont budashira, accepté l'offre de baremeye Dieu impano y'ubuntu y'Imana pour elles personnellement ku bwabo ubwabo comme un don, comme un nk'impano, cadeau. Et aujourd'hui encore, nk'akaganuke nk'impano. Uno munsi rero umuhamagaro uracumvikana. Ndizera ikintu kimwe, ariko birambabaza yuko ibyo nategerezwa gukora birambuza kuza à Brême. kuja i Brême. Je suis sincèrement Mu désolé. by'ukuri birambabaza, Et j'aimerais no pouvoir y être, kwifuje kuhaba, car je suis kuko conscient ndazi neza ikintu kimwe: de très nombreuses prières amasengesho de menshi notre frère bien-aimé ya mwene data sont mukundwa montées jusqu'au trône. yaraduze gushika ku ntebe y'Imana. Et Dieu répond Imana aux prières. irishura amasengesho. Pouvons nous- Turashobora kubyiyegurira, Et vous pouvez compter kandi sur murashobora le fait que le même Seigneur guharura yuko se pose ikiganza sur vous. c'umwami kizoba kuri mwebwe, kandi umugisha w'Imana viendra sur tous uzoza kuri abo qui bose sont prêts à ouvrir biteguye leur cœur kugurura imitima et à yabo recevoir ngo bakire la bénédiction. umugisha. Même le cadeau le plus Ariko grand et le plus impano précieux ihambaye que y'igiciro gusumba izindi zose, iyo umuntu agomba gutanga, igomba kwemerwa n'umuntu ayihawe. Impano qui n'est pas accepté itemewe reste iguma en possession de celui iguma kuri nyene kugomba kuyitanga. acceptons. Twemere, Recevons. twakire, Laissons le Seigneur reka tureke umwami nous Imana faire un cadeau. aduhe impano. Amina. J'ai encore sur le cœur Ndafise une autre ku parole mutima d'Abraham, irindi jambo rya laquelle Aburahamu, je pensais juste iryo avant nifuje nari niyumvira imbere y'igikorane, ni mu itanguriro igice ca Je l'ai 4. lu aujourd'hui et elle No m'est munsi revenue à l'esprit le narisomye soir. byangarutsemwo umugoroba. Genèse 14, à partir Itanguriro igice ca 14 guhera ku murongo wa 18. de Salem, Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu, du pain et du vin, umuherezi w'Imana isumba byose, sacrificateur du azana imitsima na vino, ahezagira Aburahamu. Genèse 14, c'était verset 18, maintenant verset 19. Umurongo wa Il le 19. bénit alors en disant, ahezagira Aburahamu, aturagahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru et n'isi. de la terre, Kandi umurongo wa 20, kandi Imana soit le Dieu très haut, isumba byose iragahezagirwa, livrer tes ennemis yagushize entre abansi mu maboko. Amina.
Voici une pensée qui a pris une raba grande ampleur. icyiyumviro cabaye igihambaye kuri jewe. Melikisedeki, Le roi de Salem umwami w'i est Salemu, allé à la rencontre umuherezi w'Imana isumba byose, aza guhura na Aburahamu afise une référence imitsima na vino. au repas Ni icitegererezo c'ubukwe, ni icitegererezo c'ingaburo yera. du pain et du vin. C'était après la bataille. Les Hari ennemis inyuma avaient été y'intambara, abasi bari baneshejwe, Aburahamu yari yanesheje ari kumwe n'Imana. Umwami aza guhura nawe. Les gens ont Abantu beaucoup parlé. baravuga byinshi, bakandika byinshi kuri uno murongo wa Bibiliya. Ils ont qualifié et décrit le roi Mbere de Salem bavuze umwami w'i Salemu nk'uko ari ikintu cose comme ce qu'il était. kiretse ico yari arico by'ukuri. None umwami w'i Salemu yari Le yinde? Seigneur lui-même, Ni umwami wenyene ubwiwe. Ndabibasomera mu vyanditswe vyera dans mu Hébreu, Baheburayo au 7e chapitre, il mu est dit, gice c'indwi au haranditse verset 1, ce Melchisedec, ngo Melikisedeki, umwami w'i Salemu, sacrificateur, umuherezi w'Imana isumba byose, alla à la rencontre d'Abraham aza guhura na Aburahamu à son retour de la défaite amaze des rois kunesha abami, et le bénit. aramuhezagira. Qui peut bénir Ninde yohezagira si ce n'est Dieu le Seigneur? kiretse Imana umwami ubwayo? Et le bénir. iramuhezagira. Umurongo wa kabiri, Donna la dîme de tout le but. kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira cumi muri byose. Traduit son nom, Ubwa mbere usobanuye izina ryiwe roi ni umwami de justice. wo kugororoka. Il y a un homme, il y a Hariho un homme, umuntu pardon, il y mbe a un hoba homme hariho qui soit umuntu appelé roi yo de kwitwa justice. umwami wo kugororoka hano ku isi? Yoba ariho? Oya. Il y a eu des rois, Harabayeho abami, Salomo, Dawidi, ce furent de grands rois. babaye abami bakomeye, ariko umwe wenyene niwe mwami wo kugororoka. Il est écrit ici, Handitswe hano ku murongo wa kabiri, si l'on traduit usobanuye izina ryiwe, est roi de justice, mais irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, ce qui signifie bisobanura umwami w'amahoro. Salem. Salemu, J'ai umwami w'amahoro. Salem. Yerusalemu, umwami De tous les rois, le roi des rois. w'abami bose, aza guhura na Aburahamu bwiwe, aramuhezagira. En disant, Aravuga béni ati nihahezagirwe, nuhezagirwe par le Dieu très haut, n'Imana nyene ububasha bwose, umuremyi w'amajuru n'isi. cependant, Aza dans sa ariko fonction de sacrificateur, ari nk'umuherezi. voyons le Seigneur Mu dans le by'ukuri Nouveau Testament, turabona umwami mu isezerano rishasha nk'umuherezi mukuru, turamubona mu buryo butandukanye. permettez-moi de Ni continuer munyeremerere mbandanye pour gusoma chacune, pour qu'aucune kugira ngo question ne reste sans ntihagire ikibazo cogumaho kitagira Il n'a inyishu. ni père, Umurongo wa gatatu, nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo. existe-t-il un roi Hoba hari umwami qui n'a ni père, atagira se, ni mère, atagira nyina, ni généalogie, atagira akaronda, udashobora gutora amamuko yiwe basogokuruza biwe ahantu le runaka? grand roi David et Umwami Salomon, on peut ahambaye retracer leur généalogie. Dawidi, Salomo, turashobora kumenya abo bakomokako. En voici un. Ndaba umwe ariko hano avugwa ngo nta se afise, Ni mère, nta nyina, ni nta généalogie, karonda, ni commencement, nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo. vie. Alléluia. Aleluya. Gloire à Dieu. Imana ihabwa Nous n'avons pas ubwiza. besoin de deviner. Ntidukeneye kwibaza, Il nous suffit de laisser. biradukwiriye gusa kureka ijambo ry'Imana rikatuvugisha. Dans l'Ancien Testament, Mu isezerano rya kera, umwami ntiyari bwaze mu mubiri, ntiyari bwigaragaze nk'umwana w'Imana. pas de père, Nta se, nta nyina, pas de commencement, nta ntango, et pas de fin. nta herezo.
Puis, hanyuma la parole s'est faite jambo chair ryambara et umubiri a habité hanyuma parmi riba nous. hagati Et nous yacu avons contemplé natwe twaritegereje sa gloire. ubwiza bwiwe amina Ça, c'est l'évangile. ubwo nibwo butumwa Ça, bwiza c'est le message. ubu nibwo butumwa bw'umunezero ni uguhishurwa kw'Imana ubwayo muri Yesu Kristo umwami wacu usomye gusa iyo mirongo uhereye mu isezerano rya kera On est proche uba uri hafi y'icumbiro y'uko hoba hariho umwami i Yerusalemu et qu'il est kandi ensuite ko venu hanyuma yaciye aza si magnifiquement chez mu buryo Abraham, bwiza araza kwa Aburahamu apportant du pain, azanye umukate n'umuvinyu aramuhezagira ese ingene byo bari byiza iminsi yose ko twofata bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishasha qui a été umuntu une fois yoba révélé par yarahishuwe l'Esprit, n'Imana uwahishuwe n'Imana na mpwemu yera bino bintu ibi kuri we biba biheze ibihe la bidashira réponse inyishu nous avons iyo dukeneye mu isezerano rya kera iri mu isezerano rishasha kandi ibyo nibyo dukeneye ibyo dukeneye muri rishasha biri mu rya kera biruzuzanya ko Imana imwe yonyine yashoboye kubiduha ku bw'ubuntu nimwumve rero ukundi umurongo wa kabiri Abaheburayo 7 si l'on traduit son nom ijya mbere asobanurwa si twebwe turiko turabivuga ubu oya ni ivyanditswe vyera et nous en sommes reconnaissants. kandi turabishimira Imana Roi de justice, ngo umwami agororoka mais aussi roi kandi de irya kabiri yitwa umwami w'Isaremu bisobanura ngo umwami paix. w'amahoro Seul celui umwe est wenyene lui-même le prince ubwiwe de paix, ari umwami w'amahoro qui est lui-même le roi. ubwiwe Donc, il est écrit ni dans umwami l'évangile de nk'uko Matthieu, byanditswe mu butumwa bwiza bwa alors, Matayo le roi dira ngo rero à ceux umwami qui sont azobwira à abari iburyo bwiwe et on lui demanda bazomubaza es-tu bati le roi? uri umwami 18:37, Yohana oui, je le suis. Je suis cumi né n'umunani ati yego ndiwe navutse naje muri ino si kugira ngo nshingire intahe à la vérité. ukuri Et tout homme umuntu qui est wese de Dieu w'Imana reçoit yakira le témoignage intahe divin. y'Imana Nous ne sommes pas, twe ntituri je l'espère, ndayibaza des ndavyibaza fanatiques. twe ntituri abantu ntambira Nous sommes kaje des gens twe turi abantu qui ont les deux pieds dans la bafise vie, ibirenge bibiri mu buzima mais qui, avec leur cœur, ariko n'umutima wabo wose remercient Dieu bahimbaza Imana kubwo ivyo yakoze pour nous ku bwacu et pour beaucoup d'autres kandi kuri benshi ont été sauvés. abakijijwe Et nous croyons que turizera Dieu yuko fera encore de Imana grandes choses. izokora ibindi bintu byinshi bihambaye mbega umunezero kuba tubona inyishu inyishu irabandanya mu Baheburayo 3 nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo Quelle merveille. mbega ibyiza umwami wacu Qui n'a pas eu de commencement, atigeze agira mais qui intango s'est manifesté ariko au commencement yigaragaje ku ntango et qui a ensuite hanyuma parlé et agi aravuga tout au long de l'Ancien akora Testament, mu isezerano ryose rya kera jusqu'à ce qu'il se fasse gushikaho chair, yiyambika qu'il umubiri se manifeste sous une forme Yiye- humaine, yi- yi- yerekana mu mero y'umubiri pouvoir nous kugira ngo ramener ashobore nous natwe les twebwe hommes abantu divines. adusubize mu mero y'Imana iryo ni ryo banga rikomeye Imana voulait faire yashaka kugira abantu ibagira abana b'Imana d'enfants d'hommes en fait des enfants abana b'abantu ibagire abana b'Imana nico gituma yateza kwigaragaza mu mero y'umubiri mu mwana wayo Yesu Kristo tugaruke kuri kino cyumvire yuko Imana umwami vient à notre rencontre. iza guhura natwe Et il ne vient pas ntiza avec n'ibiganza il bigaragara ne vient pas avec les mains vides. ntiza n'iminwe misa Tenir irashaka le souper avec nous. gukora ingaburo hamwe natwe amina ingaburo natwe mbega uko siko tubisoma mu gice cya gatatu cy'ibyahishuwe Yohana kumbure reka tubyugurure tubisome Apocalypse, ibyahishuwe Yohana cela devrait se trouver au chapitre ibi biri 3, mu gice cya gatatu biteza kuba biri mu gice cya gatatu où il est dit ahavugwa j'entrerai chez lui ngo et ndinjira je iwe prendrai le repas. ndaza gusangira nawe Apocalypse, ibyahishuwe Yohana vous l'avez trouvé mwabibonye
verset 20. umurongo wa 20. Apocalypse 3, byashoboye Yohana verset 3 umurongo 20. wa 20. Voici, je me tiens ehe mpagaze ku rugi et je frappe. ndaramukije, Si quelqu'un umuntu niyumva ijwi ryanje et ouvre la porte, akugurura urugi, j'entrerai chez lui. ndinjira iwe, Je prendrai mon repas avec Dusangire. lui et lui avec moi. ndinjira iwe dusangire. Abraham Aburahamu a entendu la yumvise umuhamagaro w'umwami Dieu. Il a Imana, tout quitté. yaciye Il s'est ateba byose, engagé avec obéissance. aca arakurikira mu kumvira, aca mu nzira yategerezwa gukurikira. Le Seigneur Umwami est venu yaraje à sa rencontre. ahura nawe, Non pas les mains vides. atari n'ibiganza bigaragara. Oya, niwe umwami yahaye intsinzi, niwe kandi Le souper. yakoranye ingaburo yera. Mu isezerano rishasha Il nous est dit très clairement, turabwirwa mu buryo bupfoboye, voici ngwehe que je me tiens à la porte ndi ku rugi et que je frappe. kandi ndadodora. La porte de notre cœur Umuryango w'umutima wacu ntiwugururirwa inyuma, wugururirwa imbere. Nta gitasha kiriyo inyuma, wugururirwa imbere. Ni wewe utegerezwa kuwugurura. et cela opéré par les Ibyo Saint-Esprit, kandi bikorwa na mpwemu yera. par l'Esprit de Dieu. Ni Dieu mpwemu ne w'Imana. fait pas et n'ouvre pas Imana par la force. ntiyugurura ku nguvu, Imana iradodora ikugura. Mpwemu w'Imana aradodora ku rugi. Il faut que Birakwiye yuko wugurura, birakwiye yuko nanje nugurura, il faut birakwiye que tu dises oui, yuko uvuga ngo ego, birakwiye ko mvuga ngo et ego. nous pouvons dire Seigneur, Turashobora kuvuga tuti mwami le soir vient. nuze, umugoroba uraje, nuze wije iwacu. Luc 24 Luka 24:49. Igihe umwami yahagarara chez ses disciples, ku bigishwa bari ku nzira Emawusi, il rompit le pain. yamanyuye Il prit umutsima, son repas avec eux. yafashe umukate hamwe nabo. Ibyanditswe byera biravuga yuko baciye bamumenya. Nous ne reconnaissons pas Twebwe ntitumenya umwami à beaucoup d'agitation ku religieuse. guhungabana cyane mu buryo bw'idini. Oya, ni igihe amanyuye umukate w'ubuzima akatugaburira, hama akatuha ibyo kunywa, akaba hamwe natwe mu gusangira, akaza guhura natwe, Et pas avec des mains vides. atari n'ibiganza bigaragara, atari n'amajambo y'ubusabusa, atari n'amasezerano y'ubusabusa, ariko hamwe n'amasezerano y'Imana, hamwe n'amajambo yuzuye ubutumwa bwiza, atari gusa ibyo kuduha, ariko ibyo yamaze kuduha ikaduha. Pour le croyant, Kandi kubizera l'accès a déjà uburenganzira bwaramaze libéré, kubaho, ouvert. haramaze kuboneka inzira. Le Seigneur dit, Umwami aravuga ati, nimugende mu mabarabara, mu mihora, et dites aux gens mubwire abantu que tout est muti prêt. byose biriteguye, nimuze mu bukwe. Quelle pensée glorieuse. Mbega iciyumviro c'ubwiza, Quelle merveilleuse mbega concordance. uguhuza neza by'agahore kw'ijambo. Là-bas, le Seigneur vient. Hariya umwami araza ahura na Aburahamu. Ici, le Seigneur Aha frappe umwami et dit, aradodora. Murongo wa 20 aravuga ati, ndi ku rugi, uwumva ijwi ryanje akugurura umuryango. c'est les deux. À la fois, il parle Nivyo bibiri aravuga, et il frappe. hanyuma akadodora. Les deux. Bibiri Écrit ici. byanditse hano, Je voudrais le relire. nagomba gusubira kubisoma. Apocalypse 3. Byashoye hano gatatu. Voici, Ehe, je me tiens à la porte. mpagaze ku rugi, ndaramukije. Si quelqu'un Umuntu entend niyumva ijwi ryanje et ouvre la porte. akugurura urugi. Et que dit le Seigneur Umwami avuga ngo iki? dans Jean 10, Muri Yohana 10, mes brebis, ngo intama zanje zirumva ijwi ryanje, elles n'entendent pas seulement frapper. ntizumva gusa kudodora, zirumva n'ijwi. Aleluya, Imana ihabwe icubahiro. Elles entendent les Zirumva n'ukudodora, hanyuma zikaraba, zigakanura, hanyuma zikumva ijwi ryiwe. Est-ce là ton expérience? Mbega iyo ni umwimenyerezo wawe, umwimenyerezo wanje? Mbega warabigizemo warabibayemo, narabibayemo. Mbega kenshi ntitugira imyimenyerezo y'uko umwami yaje guhura natwe iminwe yuzuye ibintu. Mbega kenshi ntitugira imyimenyerezo
iherezo yuko yaduhezagiye akamanyagura umutsima w'ubugingo Gloire à notre Dieu. ubwiza bw'Imana yacu Il est toujours le même aujourd'hui. ni wa wundi nyene n'uno munsi Dieu d'Abraham est ya mana ya Aburahamu niyo mana yacu amina Il parle, iravuga iradodora il agit. irakora Quelle parole glorieuse. mbega amajambo Et les disciples y'ubwiza d'Emmaüs abigishwa b'Emawusi disaient, Seigneur, baravuga bati mwami viens à nous, nuze kuri twe nuzi wacu niwinjire car le soir kuko est à son déclin. umugoroba uraje Et il entre ijoro riraje chacun arinjira le souper, hanyuma avec eux, barasangira ibyo kurya le repas du soir. ibyo kurya byo Il ku a encore mugoroba le lien avec hariya rero ufatanije na Matayo 22 ati nimugende mutumire qui vous trouverez. uwo muza kubona Et wese dites aux gens mubwire abantu que le repas ngo ubukwe prêt, bwiteguye le festin, ubukwe le Seigneur umwami vous laisse inviter. nuba arabatumiye Un auteur de chansons chante, uwaririmbye yaravuze ati umva ton sauveur umucunguzi wawe te fait inviter. ariko aragutumira ingo nuze urabe nuze mu bukwe ku buntu nuze uze uburabe ehe Je me tiens à ndi la porte mpagaze ku rugi et je frappe. ndiko ndadodora Si quelqu'un entend ma voix, nihagira uwumva ijwi ryanje c'est à akugurura nous d'ouvrir. ni twebwe twugurura Pas à lui. si we yugurura D'ouvrir, c'est à nous. ni twe Nous twugurura manquons-nous ici, mbega turabona hano car c'est ainsi que c'est écrit. niko byanditswe ngwehe Verset 20. Je ku murongo wa me tiens mirongo à la porte mpagaze ku rugi et je frappe. kandi ndadodora Si quelqu'un umuntu entend ma voix niyumva ijwi et ryanjye ouvre la porte. akugurura umuryango ndabasabye no munsi Quelle mu ijoro voix entendons-nous ce soir? mbega ijwi twumva n'ijyaho muri ino joro twumva ijwi ryahe mbega twumva ijwi rya mwene data rusi rya mwene data frank rya mwene data borkusi Bolkonski, borkowski Schmidt. rya mwene data schmidt cyangwa undi uwo ari we wese Quelle voix entendons-nous? ni ijwi ryahe twumva mbega twumva ijwi ry'imana imana itubwira ni imana itubwira mu ijambo ryayo Alors à nous. aho rero ni twebwe Alors, on peut dire que nous sommes bien heureux. urashobora kuvuga uti turahiriwe nimba ariko bimeze turashobora kuvuga tuti turahiriwe uwumva wese by'ukuri ijwi ijambo ry'imana agatahura yuko atari umuvugabutumwa canke uriko aravuga ubutumwa bwiza ko ari umwami wenyine ubwiwe ariko aratubwira Et les disciples disaient, abigishwa rero baravuze bati mbega imitima yacu ntiyarurumba igihe yariko aratubarira mu nzira je vous le dis, ndabibabwiye nos cœurs brûlent. imitima yacu irarurumba kuko n'ubu aratubarira Et nous pouvons turashobora ouvrir. kugurura L'homme umuntu doit comprendre ategerezwa que gutahura Dieu ne yuko s'intéresse imana à aucune construction. ititaye ku C'est nyubako na peut-être aussi zimwe la pensée qui nous kumbure a poussé ico à ni construire iciyumviro de manière cadusugumye si ngo cadusugumye kubaka mu buryo bwa kera twari twifuza gusa ahantu aho dukoranira igisenge hejuru ku mutwe imana ntiba mu nzu z'abami canke ku bicaniro biriko izahabu imana iba mu mutima we no mu mutima wanje que notre parure ne soit pas à l'extérieur. iby'iwacu ntibigaragare inyuma ariko umuntu w'imbere abe yambaye ubwiza kandi agororotse imbere y'imana n'ubugwaneza twamaze kumva L'avons-nous entendu frapper à mbega la porte? twamaze kumva adodora ku muryango Compris qu'il vient kuba à notre twatahuye rencontre kwaje par guhura les natwe atafise iminwe igaragara canke amasezerano agaragara canke iruhande desquels il Ayo. parle. Non. Notre Dieu imana yacu iraguma ku byo isezeranye tel que le ciel ne peut pas tomber. nk'uko isi itokorokera hasi niko n'ijambo ry'imana ritoturukira hasi turashobora kwizigira imana n'ijambo ryayo no mu kinyejana ca 20 mu byemere amashimwe no guhimbaza bibe iby'imana yacu mu baroma 3 haranditse ngo umuntu wese ni umunyabinyoma ariko imana ni y'ukuri ni iby'ukuri iminsi yose imana iguma ari nyakuri Stefano yashoboye kuvuga kiriya gihe mu butumwa bwiza bwiwe ati mw'abantu b'intakebwa muragwanya muragararije uhemu yera ntimwishura ukugabisha ntimwumva ingene ariko aradodora
aravuga ati nk'uko baso bari bari vous aussi. namwe Il n'y a rien de pire nta kintu kibi que le fait nk'icyo qu'un homme soit gisumba uko umuntu interpellé yo par Dieu hamagagwa n'imana et qu'il prenne hanyuma la parole de Dieu, le discours de Dieu, agafata ijambo ry'imana canke amajambo repousse-toi, les poursuivre y'imana sur ton chemin. agasuguma akabyanka akabandanya inzira imana iravuga rimwe kabiri gatatu mu buryo ubu canke ubundi nk'uko yobu abivuga muri yobu 33 umurongo wa 14 uno munsi imana iratubwiye Il vient à notre rencontre iza guhura natwe pour partager le repas kugira ngo avec nous. isangire ibyo kurya hamwe natwe Et nous parle iratuvugisha et nous bénit. iraduhezagira Il a béni Abraham. yahezagiye Il a aburahamu apporté du pain et du vin, yazanye symbole de la umutsima na vino symbole bigereranya souper, ingaburo yera du vin. Puis il l'a béni umutsima avec n'umuvinyu iramuhezagira n'ububasha iravuga ati uhezagirwe aburahamu hamwe imana nyene yaremye ijuru n'isi iraguhezagiye que Dieu, imana ce Dieu iyo tout-puissant, mana nyene ububasha bwose qui s'abaisse vers nous, yunamye ikaza aho turi twebwe abakene abantu b'abakene que cela lui plaise bimuhimbare de nous bénir aujourd'hui, iduhezagire uno de munsi nous bénir, de iduhezagire telle sorte ku buryo que nous le sentions. tubyumva amen Je pense ndibaza yuko que nous avons compris twatahuye que l'Esprit de Dieu mpemu w'imana nous parle yatuvugishije uno munsi à aratuvugishije moi jewe et à toi. na wewe Le Seigneur umwami vient à araje notre rencontre, à guhura toi natwe et à moi. wewe nanje Ce soir, muri rino joro toi et moi, wewe nanje nous devons avoir une dutegerezwa rencontre avec le Seigneur. kugira uguhura n'umwami Aujourd'hui. uno munsi Et il ne vient pas avec des mains vides. ntaje afise ibiganza bigaragara arafise ikintu runaka aje kuguha Chaque fois igihe cose que nous rencontrons le Seigneur, duhura n'umwami il a toujours eu quelque iminsi chose à yose nous offrir aba afise ikintu co kuduha aujourd'hui. gushika n'uno munsi Nous amina entendons frapper turarindi à la porte. turumva adodora Nous ku demandons rugi d'entrer. tukamusaba tuti injira Nous entendons sa voix, turumva ijwi la ryiwe voix ijwi de sa parole. ry'ijambo ryiwe hariho amajwi menshi ku isi ariko iri Ici, la Bible est sa aha voix. bibiliya niryo jwi ryiwe intama ziwe yavuze ati intama zanje zirumva ijwi ryanje Puisse les paroles bishoboke ko amajambo que nous avons méditées ayo twavuze ko muri rino joro mu buryo buciye bugufi être utilisées ashobore par Dieu gukoreshwa n'imana kugira ngo aduhezagire pour que nous ayons kugira notre ngo rencontre dushobore kugira personnelle uguhura kwacu avec le Seigneur. n'imana mwe ku ruhande rwiwe Et duhure dire n'umwami à tout prix, Dieu fidèle, tuvuge tuti o mwami mbega tu as nous amahirwe parler encore. kugira ngo usubire kutuvugisha mbega amahirwe yo gushobora kwizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga Loué yahimbazwe hashigwe hejuru soit le nom du Seigneur. izina ry'umwami Que l'histoire d'Abraham inkuru y'aburahamu soit ton histoire ibe inkuru yawe et la mienne. ibe n'inkuru yanje Que amen l'expérience qu'il a vécue, umwimenyerezo yagize ubu wawe ni uwanje ceux qui connaissent l'épître aux Galates, abazi icete c'abigalatiya barazi yuko hamwe n'icete c'abaroma bazi ko aburahamu de la foi, yiswe sekuruza à qui w'abizera Dieu uwo imana fait la promesse. yahaye isezerano Qui sommes issus de Twebwe la foi, avons reçu les twabayeho promesses de Dieu. kubwo ukwizera twaronse amasezerano y'imana n'uno mugoroba umwami aje guhura natwe kugira ngo aduhezagire kandi Avec nous. abe kumwe natwe Que son nom soit izina loué. ryiwe nirihimbazwe amina amen Levons-nous et turahaguruka prions. dusenge Père Céleste, data wo mu ijuru ndagushimiye n'umutima wose pour ta sainte kubwo et ijambo précieuse ryawe parole. ryera ry'igiciro Elle est encore vivante aujourd'hui. riracari rizima uno Elle munsi est efficace. ni iry'ububasha Elle est puissante. ni iry'ubushobozi Elle pénètre. riranyengetera Elle sépare. riratandukanya l'esprit, la impemu moelle et les jambes. n'ubugingo
imisokoro n'imitsi. Mwami mukundwa, uvuga rimwe na rimwe mu buryo bwiyoroheje kandi mu buryo bucecetse, ariko kandi mu buryo bw'inkomezi kandi bukomeye, nk'umugenzi abwira umugenzi wiwe. ntudukirimbira hejuru, utubwirana urukundo. turagushimiye ku bw'ibyo, turahimbaza izina ryawe ryera. Mwami, turazi bamwe abo wahezagiye ugakoresha, natwe dufise amashimwe ku bw'imigisha iyo waduhaye ukadusangiza hamwe na mwene data mukundwa uwo wahamagaye gutaha imuhira. Mwami, uno munsi ndasenga kubwo inzu yiwe yose. Yari umuntu nkatwe. Ndasenga kubwo ingingo zose zo mu muryango wiwe, nimba barabonye intege nke canke ubumuga mu buzima bwa mwene data, babyibagire, kuko twe turi abantu buntu kandi twese turi abantu. nitwabona intege nke zacu n'ubumuga bwacu, uravuga uti ni iki umwana w'umuntu kugira ngo umugirire imbabazi? turi biki? ni abantu ibyaremwe by'ibigorwa byagiriwe ubuntu. ndagusaba mucunguzi mukundwa, inzu yose imenye yuko ugirira ubuntu, ugiriye ubuntu kandi ukagirira imbabazi uwo ugiriye imbabazi, bitavanye n'ibyo turi byo. Amina. Mwami, turagushimiye kuba wavuganye natwe uno munsi, kuba waje guhura natwe. Mwami, ntitwari kuba twona kubona n'inshuro n'imwe iyo wowe utaza kuturubona. ntitwari kukuvugisha iyo wowe utaba waratubwiye. ntitwari kuba twashoboye gukora ingaburo hamwe nawe iyo utaza kwikorana natwe. Mwami, hamwe n'umutima ushima niho turi imbere yawe. ijuru ni intebe y'ubwami bwawe, isi ni indava y'ibirenge byawe. imitima yacu n'ahantu ushobora kuba. haleluya. ntidushobora kubifata, ariko twabibayemwo, twabigizemo umwimenyerezo. turagushimiye mu bwina bw'ubugingo bwacu. nibifadika, ni by'ukuri, ukuri k'ubuzima bwacu. waragarutse kandi washize ubuturo bwawe muri twebwe. ubu rero ukure muri twebwe ibintu byose bitaguhimbara. we utweze, utwoze, utugire inzavya ushobora kuzuza, ushobora guhezagira, ushobora kandi hanyuma gukoresha ukazigira umugisha. turafise kandi uwundi mutwaro, mwami mukundwa, ushobore kandi gusubira kuvuga, ubwire isi yose imbere y'urubanza. mwami, ndakwinginze, ntuvuge gusa mu gihe cy'urubanza, igihe bizoba byarenganye, uvuge uhereye uno munsi, kuko uno munsi nitwumva ijwi ryawe ntituzagukomantaza imitima yacu. wadodoye twumvise, wavuze turizera. Amina. turagushimiye ku bw'ibyo, mucunguze mukundwa.
bénis avec nous uhezagire hamwe ton natwe peuple tout ubwoko entier bwawe bwose dans l'adoration. mu gusenga Ta troupe rachetée umukuku wawe w'abacunguwe n'amaraso yawe ku isi yose. Que cela Ivyo soit, que cela te plaise, biguhimbare de nous faire grâce, atari kutugira gusa ubuntu ariko de nous faire miséricorde utugire n'imbabazi et que nous puissions dushobore faire miséricorde, kugira et faire imbabazi miséricorde les uns kugira envers imbabazi bamwe les n'abandi autres, de nous pardonner mutuellement comme tu nous as pardonné. duhariranire nk'uko nawe watugiriye imbabazi. De nous aimer les uns les autres. dukundane bamwe n'abandi nk'uko wadukunze mwami mukuru ubu dukora ibyo byose ku bw'icura cy'izina ryawe amen.